Inshuti mukomeze gutega amatwi ibiganiro byacu tubaye ikaze kuri updates.official urubuga twabahitiyemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radio ijwi ry'Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya bageraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha. Niki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu? Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko babangamiwe n'ubuzima buzimvye. Hano tutaba muri campus nko benzi nyinshi bariko baradoza ari nk'iyo bari nka 50 ubu ziko zaja nko kwijana. Biraduhanganye irengarenga twaragura irengarenga za desa tukazifungura turi batanu, mugabo ubu n'izigihumbi ntizikwira. Ibi bihe tubayemwo muri kaminuza ntabwo biduhumuriza. Aba ni bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza yegukira igihugu c'u Burundi. Mu y'u Burundi kandi uno musi Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya haratangura inkino za Elite 16 zitanga uburenganzira bwo kwitabira ihiganwa rya BAL. Umurwi w'urunani uhagarariye Burundi wemeza ko uhagaze neza, turabigaruka ko. Aha muri Amerika naho no munsi w'akaruhuko uno munsi bahimbaza Thanksgiving, umunsi wo gushimira Imana, imiryango irahura ikishima. Turagaruka kuri uno mugenzo mu kanya, musangwe ikaze. Amakuru aceka tuyahere kuyagezeho ijyanino kw'isi. Israel yabwiye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI Cour Penal International ko izokunguruza ku mitahe yasohoye ku guhagarika umushikiranganje wa mbere wayo Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi muri ico gihugu. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidel Niyongabo. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu vyavuze ko vyasavye iyo sentare kuba irabangiye kuvyerekeye gushira mu ngiro imitahe yasohoye. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko Lindsey Graham, umusenateri w'umurepublikani wo muri Amerika, yamuciriye ku mayange ku ngingo zitari nke, ariko ashikiriza muri Kongre ya Amerika zofatirwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Irahe n'ibindi bihugu vyokorana nayo. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku munsi wa kane w'indwi irangiye yarasohoye imitahe yo guhagarika Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi hamwe n'umutegetsi w'umugwi Hamas Ibrahim al-Masri. Uyu azwi kandi ku izina rya Mohamed Deif. Iyo sentare yabagirije ko bakoze ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa mu ngwano iri kiba mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo urakoze. Tukivuga ku vya Israel, ico gihugu n'umugwi wa Hezbollah vyaraye bitanguye gushira mu ngiro amasezerano atanga agahengwe k'intambara. Fidel turacari kumwe. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa batangaje ko aya masezerano ahagaritse intambara hagati y'izo mpande zibiri ashobora kuzotuma haba akandi gahengwe mu ntara ya Gaza. Igisirikare ca Israel cagabishije abanyagihugu bo muri Libani kikabasaba kuguma kure y'ibisagara bito bito n'imihana nk'uko cari cabategetse kuhava. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa vyaragize uruhara rukomeye mu gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hezbollah mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hezbollah ari intambwe ikomeye cyane mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi n'uruhagarara mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yatangaje ko Iran n'imigwi bikorana Hezbollah muri Libani na Hamas mu ntara ya Gaza vyatakaje vyinshi cyane mu ngwano na Israel imaze ikiringo kirenga umwaka. Biden yavuze ko amasezerano yapfunditswe mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri agenewe guhagarika intambara ku buryo ntabanduka. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko niyo umugwi Hezbollah wasubira gukora ibitero ku gihugu ciwe canke ugasubira kurondera ibindi bigwanisho, Israel izoca isubira gukora ibitero buno nyene mu bibanza abagwanyi b'uwo mugwi bakoreramwo muri Libani. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru y'ijyanino kw'isi. Muganga Faustin Ndugilili umutanzania yari yaratorewe kuyobora ishami rya ONU ryita amagara y'abantu kw'isi OMS mu mfunyapfunyo ku mugabane wa Afrika yaraye yitavye Imana azize uburwayi butaramenyekana yasandabiye mu gihugu c'Ubuhindi. Fidel arabandanya ino nkuru. Umukuru w'inama nshingamateka ya Tanzania Tulia Ackson yavuze ko imigambi yo
gushingura ikiziga ca Faustine Ndugulire iriko irategekanywa. Yamarandi yavuze indwara yahitanye ubuzima bwa Ndugulire. Dr Faustine Ndugulire yari yatowe kuba umuyobozi w'ishirahamwe OMS ku mugabane wa Afrika mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Byari bitegekanijwe ko atangura amabanga yiwe mashasha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha w'2025. Yosubiriye Dr Matsidizo Moeti yaranguye ayo mabanga mu biringo bibiri. Mu ijambo ryo kwemera amabanga yiwe mashasha, Dr Faustine Ndugulire yari yatangaje ko azokora ibishoboka byose kugira ashira imbere amagara no kubaho neza kw'abanyagihugu bo ku mugabane wa Afrika. Dr Ndugulire yari afise imyaka 55, yarabaye umushinga amateka n'icegera c'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Tanzania hagati y'umwaka wa 2017 n'umwaka wa 2020. Yarabaye kandi umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mu butumwa ku rubuga X yerekanye umubabaro ku rupfu rwa Dr Faustine Ndugulire. Ni mu gihe umuyobozi mukuru w'ishirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus mu butumwa ku rubuga X yatangaje ko yaguye mu gahundwe kandi ababajwe n'urupfu rwiwe. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aya makuru hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera ku y'Uburundi. Ubuzima buzimvye muri ico gihugu bubangamiye abanyeshure bo muri kaminuza yegukira Burundi. Bamwe mu bigisha bo muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko bafise ikibazo gikomeye kuko bigisha abana bashonje. Abanyeshure bagasaba leta ko yogarukana uburaro kuri bose. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu banyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi bakose amazu ku mutumba wa Kavumu muri zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko agafashanyo ngurane k'amafaranga baronswa katagishoboye kubabeshaho kubera izimba ry'ibifungurwa ku masoko hamwe n'uburaro. Hano tutaba muri campus nkobe inzu nyinshi bariko baradoza ari nk'iyo bari nka 50 uzi ko zaja nko kwijana. Biraduhanganye irengarenga twaragura irengarenga za desa tukazifungura turi batanu mugabo ubone izigihumbi ntizikwira. Ibi bihe tubayemwo muri kaminuza ntabwo biduhumuriza ntibitworohera nk'uko tubizi neza. Mu ntango vyari vyoroshe, umupware yari yorohewe, ariko mu nyuma vyagiye birahindagurika haragira yaho ubuzima bw'umupware buzimba. Abo banyeshure bavuga ko bagerageza kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura. Bamwe bavuga ko basahirizwa n'ibyo mu ndimiro barungikirwa n'abavyeyi babo, abandi bagakora akazi ko kurarira igihe c'ijoro. Ernest Manirakoze numwe muri abo, ari mu mwaka wa 4, avuga ko yatanguye kwiyungunganya ageze mu mwaka wa 2. Tugishitse no nko mu wa mbere kubera umuntu aba yifitiye duhera aba yamanukanye, ubuzima ntiba buragorana. Mugabo kubera ushitse mu wa 2 twebuse barayitebana, rero bakayiduha haciye nk'amezi 3 umuntu yashonje yarushe, kandi baduha quantité ntoyi y'amafaranga. Baze kuyibona cyandiyungunganya cyandaraho yuko nokora ako kazi k'ijoro kugira ndonke ukuntu mbaho. Ubu ibintu bigorana cyane nk'ibura ry'igitoro, iryo riratuma umuntu bimugora kubaho kubera usanga ivyo kurya baci babiduza amabeyi. Ubu buzima abanyeshure babayemwo bufise ingaruka mbi igihe bari mu ishure gukurikirana ivyigwa. Joseph Ndayisaba ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'inyigisho. Urashaka kubona mu ishuri umwana aje ukamwigisha isaha imwe ukaje ubona atanguye gusinzira. Kandi asinzira ari umwe, urabona 3 ni 4 ni 5 ufise abanyeshuri 20 n'abangahe asinziriye bana ugakubita ku meza bakikangura mugabo basubira gusinzira. Kubera iki? Barara batari ibikwiye, mu gitondo baza batanyoye icayi, wana nibi vyerekeye vy'amabisi bakaza n'amaguru bakamara isaha n'inusu mu nzira. Urumva ashitse mu ishuri acagira ibibazo, turabibona ni ibintu bigaragara. Uyu muhinga mu bijanye n'inyigisho avuga kuko gusinzira kw'abanyeshure igihe c'ivyigwa bitanguye kuboneka inyuma yaho leta ishinze itegeko nimero 100/18 ku itariki ya mbere ukwezi kwa 2 umwaka wa 2017 ritunganya gushasha ibijanye n'agafashanyo gahabwa abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwaciye busohora itegeko mu mwaka wa 2018 rivuga ko hagiye
gutangwa agafashanyo ngurane k'amafaranga 60,000 kila kwezi ku munyeshuri atangura kaminuza kugira ngo yimenye uburaro no gufungura. Ariko muri kino gihe Claver Nijimbere arongoye igisata c'ubuyobozi bukuru bujeje ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero avuga ko ako gafashanyo gaherutse kongerwa gushika ku mafaranga 100,000 kubera ubuzima buzimvye. Murumva ko hari akarusho siko byahora byo bihindutse muri uwo mwaka. Musanzwe leta rero kiragira kigoro kugira ngo abana bige bafunguye, bige bafise umutima munda, hama bashe n'ubwenge kuko hega nkuko bayivuga hakora munda. Muri kaminuza rero naho nyene byagenze gutyo barabadugirije kaga pre-bourse, nivyo ntavuga ngo karakwiye kuko ubuzima burazimvye biraboneka, mugabo leta irabiyumvira ko nico gituma iguma ifata ingingo zishoboka kugira ngo bashobore kwiga batekanye. Nubwo ko gafashanyo ngurane kongerewe, uyu munyeshure wewe abona ko atacahindutse akanasaba leta kugarukana uburaro. Nubwo bavuga ngo barakongeye, mu gihe ibintu navyo vyagumye biduga bitigeze bikoroka, ubuzima buguma buri hahandi nyene. Harava ko kantu gatoyi, ariko umuntu acabiba muko nyene, kumbure mugabo turizera ko impinduka izohaba. Abanyeshure bakaba mu bigo vya kaminuza bagagaburirwa na leta, bakaronka ibintu vyose bishobora kubafasha mu byo baba bakeneye. Umwigisha Joseph Ndayisaba abona ko leta yoshiramwe inguvu mu gukemura ikibazo co gufungura ku banyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi mu gukorana n'abikorera ivyabo. Ndaba n'ukuntu wo kubaka bagahama parcelle abantu bakubaka uburiro abanyeshure baja gufungura ku mahera make bimwe hafi y'amakambus. Ivyo rero n'ibibazo keshe na keshe ngira ngo tusamarako, ariko bituma abana batamenya bayogwa ari benshi. Twe tubigisha tubase mu ishuri turayo. Mwitangazo ishirahamwe Orikome gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ryandikiye abamenyesha makuru kuri wa gatatu yarerekanye ko ibiciro by'ibyankenegwa byaduze bidasanzwe ku masoko. Hafi igice c'ibidandazwa by'ibyankenegwa bishika kuri 34 biri muri iryo tangazo ibiciro byigwije ko kabiri n'akarenga kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka gushika muri uku kwezi kwa 11. Thierry Ndayishimiye urakoze. Tukivuga ku vy'amakuru y'u Burundi guhera no musi kwa kane i Nairobi muri Kenya haraza kubera imikino ya nyuma y'amajonjora yiswe Elite 16 muri division y'Iburasirazuba. Amakipe 8 agabanije mu mirwi ibiri niyo azohiganwa. Abiri ya mbere muri buri murwi azoca abona itike yo kuzokina imikino ya Basketball Africa League mu mikino y'amatsinda bita Conference. Ekipe Urunani Basketball Club niyo ihagarariye Uburundi i Nairobi iri mu murwi urimwo kandi na City Oils yo muri Uganda, Matelo Magique yo muri Zambia na Fosk Basketball yo muri Sudani y'Epfo. Mu kiganiro nagiranye n'umwe mu bamenyereza b'Urunani Elvis Hakizimana azwi ku izina rya Gafyisi yavuze ko intambwe ekipe y'Urunani igeze ko bayishima cyane. Navuga yuko intambwe tugeze ko ni intambwe ishimishije uravye aho twatanguriye kuva tukiri mu Burundi turondera no qualification twegereza tugatwara igikombe cyo mu Burundi hama tugaca no muri Road to BL muri Tanzania twabyifatamo neza gushika muri 16 urumva n'urugendo tukiriko dutwara muri BAL turavye imiteguro tugenda turakora turavye inyino ko zigenda ziragenda twagiye turakina turaye ko gushika umunsi umuguru umeze neza. Turashima aho tugeze, turashima abakinyi dufise, abo twari dushaka baramaze gushika, abo twari twaramfashije bari ngaha turi kumwe. Imikino murimwo i Nairobi muri Kenya ni imikino uwo gitahura ayitahure gute? Niyo izobaha itike yo kwinjira muri BAL canke? Yego urumva na mapeneti atandukanye hariho ya Road to BAL hama gacaba Elite 16. Elite 16 rero ni turimo ni migwi myinshi. Iyo migwi yose isaba yuko umugwana kugira ngo muronke ibibanza byo kuja muri BAL. Ni muze turimo iwacu yo muri Division East bizosaba ko avamo ekipe zibiri hama n'uwa gatatu nigenza neza arashobora kuzo nubwo ko ari kumuroba azoronka icyo bita wild card ishobora kumutuma nawe nyarabandanya muri BAL. Rero BAL uko dutangura hazoca ama conference ibihugu barabivuze harimo Rwanda no Maroc nuko bimeze no kuvuga ngaha anyo bugiye rero muri BAL iganwa nyaryo. Rero urumva ko atari ikintu gisanzwe n'imigwi iri ngaha anyishwe 8
hategerezwa kuvamwo 2. Uwabaye wa gatatu urashobora kurogwa bigenze bivanye n'ingene uzoba wigenjeje. Ubu mukava i Nairobi mumaze kugira ico bitse bakabaroba mugashika ku rundi rwego rushimishije, igikurikira kica kibicahe muca mubandanya amahiganwa mu Burundi, bica bigenda gute kukurikiranira kuri vya basket? Kira cyo kuroba navuze ni okau habaye wa gatatu. Uko bivuze izo World Card baziha mbere twashiye wigejeje neza. Mba Elite 16 iri mu mico ibiri, hariho umuco wa Division Est na Division West. Uba mugihe nko uwa gatatu muri Division Est igenze neza gusumba wa gatatu muri Division West, nazo ko muri Division Est rero cyabandanya. Rero twebwe ico dukora tugwanira kuba wa gatatu, abo tuje kuba ba mbere, wa mbere cyangwa kabiri. Uyu wacha bakarifiye d'office muri BAL. Abazo bakarifiye bavuye ngaha, ubuzo batanguhira mu nyizina rya BAL. Abakinyi muri ko murakinisha uno munsi mu runani n'abarundi gusa canke harimwo abanyamahanga mwikoze ko kugira ngo baze gusahiriza? Uko riga itunganijwe umugwi wose uzana abakinyi abona ku international babene gihugu indwi, hama ugacuzana n'abandi banyamahanga 5. Rero uno munsi twebwe dufise abarundi indwi, twagira n'abanyamahanga 5, turasuye abasenegale 3, turafise umunyamerika umwe n'undi mu Afrika y'Epfo mu South Africa, mbani 5. Ekipe ya mbere mu Burundi yakinye mu makina y'amatsinda ya BAL yavuye muri ayo mahiganwa akora kutubahiriza amategeko yo muri BAL kuko yanse kwambara imwe mu myambaro yari yanditse ko Visit Rwanda. Mukaramuka mutsindiye kuzokina iyo mikino ya BAL, muriteguriye kubahiriza ayo masezerano? Hari ibiganiro vyabaye imbere yuko muyajamo kugira ngo twumve ko ico kibazo kitazosubira kwaduka nk'ivyashikiye kuri Dinamo? Vyashitse kuri Dinamo ni ibintu bizaturyoheye nk'umuntu wakunda basket kandi ayikurikiranira hafi, ibintu bitatujyoheye cyane kubera habonye umengo bisubije inyuma basket, bishobora gutuma n'igihugu cyacu gifatirwa ibihano na FIBA. Mugabo nyuma yaho twagiye turabona ibintu byinshi ibyandiko bya FIBA yandikira federasiyo y'iwacu, hama n'urongoye FIBA muri Afrika arashika mu gihugu aragira imibonano n'abatwara basketball mu Burundi, aragira imibonano nabo hejuru baserukira ministere leta, baragira ico bashitseko. Tukizera yuko ivyo biganiro vyoba byashitse ku kintu gishimishije gishobora gutuma tubandanya, ntihasubire kuba intambamyi, ntihasubire kuba ikibazo kirena bijya. Nimizere yuko uko tugatera imbere, uko tugenda turegera imbere muri no higanwa, hazoshika muri BAL dushobora kubandanya. Mu gihe twotsinda twashobora kubandanya dukina ata kibazo na kimwe duhuye naco. Nyabaza yuko vyoba vyaratorewe inyishu, baba barabiganira bo hejuru kugira ngo dusubire kugira gushirwa n'ivyo bibazo. Elvis Hakizimana benshi bakuzi ku izina rya Gafyisi, umwe mu bamenyereza w'umurwi urunani mu gihugu c'u Burundi. Tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika, tunabipfuriza amahirwe masa muri uru rugendo ruriko rubatuma mwegera amahiganwa ya BAL. Mwakoze cyane. Murakoze nawe kuduha kano kanya ko gushobora gushikiriza ibijanye n'ihiganwa ivyo turimo, hama tukiriza abarundi b'iwacu yuko tuzogerageza kwifata neza kugira ngo dutere iteka igihugu, dutere iteka aho bose badushigikiye, abari mu Burundi n'abari mu mahanga. Turazi yuko abarundi aho bari benshi badushigikiye, tugerageza kugira ingufu zose kugira ngo dushike muri iryo higanwa rya BAL. Ijwi rya Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu Rwanda, neza na neza mu karere ka Nyabihu kari mu burengerazuba bw'ico gihugu. Ako karere kari muri kamwe kakivugwamo ibitigiri vyinshi vy'abana bagwingiye. Bamwe mu bagabo baba mu murenge wa Rambura batahuye ko iki kibazo kiraba abavyeyi bose, basaba bagenzi babo kudatererana abapfasoni babo mu migambi yitaho imikurire y'abana. Eric Bagira ubusa yateguye inkuru ikurikira. Muzi ko twarebeye hamwe uburere budahutaza umwana. Madamu Dorothea Mutoni ni umuhuzabikorwa w'ingo mbonezamikurire zo mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana. Tubasura mu mudugudu wa Nama akagari ka Nyundo, twasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato. Ni kimwe mu bice bigize umushinga USAID igikuriro kuri bose uterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu babyeyi baragaragaza akamaro k'izi nyigisho. Uyu ukora umwana igikinisho bimuha ubwenge bigatuma akanguka.
none ubwo uwo mwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka byiza cyane yego mama saba dukwiye gukora umwana ibikinisho bishobora gutuma yavumbura n'ibindi akaba yakora n'ibindi bikinisha akabyivumburira. Kuri Mutoni wita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo yabwijwe rya Amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho n'akamaro kabyo. Dukora imodoka mu tujerekani, dukora indege mu ducupa, mwabonye ukuntu tujya tuyigurutsa. Ababyeyi bazanye ibikoresho biboneka aho dutuye, bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana, yo kuzamura ibyishimo by'umwana, yo kuzamura umubano mwiza n'umwana. Ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa Emmanuel Niyinkunda, ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo. Niyinkunda yadusobanuriye impamvu. Ababyeyi b'abagabo ntago bakunda kubyitabira cyane, ariko nk'iyo bapimye abana nyine dufite igikoni cy'umudugudu, hari igihe usanga nk'umupapa yaherekeje umwana we akaba ari umwizana kugira ngo arebe ko umwana we ari kugenda akura, ariko ubona bakiri bakeya. Jean Marie Nduwayezu na Marie Chantal Murebwayire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka 8 ntarabasha kuvuga. Nyuma yo gusura uyu muryango, umushinga USAID igikuriro kuri bose by'umwihariko wawugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngo mbonezamikurire. Nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga, wishimira ko yabashije kujya mu ruhame. Ku bijyanye n'abana bafite ubumuga, turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira, nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya aho abandi bari, twarahageraga ngo dore uko kimeze, ko kirakiri marima, mbese bigatuma ducika intege cyane. Ariko mumajije kutuganiriza twahise tubona ko natwe tutagomba guhezwa mu muryango nyarwanda. Frank Muhwezi, umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga USAID igikuriro kuri bose, avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato. Abana bava hariya cyambere baba bafite uburere, baba bafite ubuzima bwiza, ndetse n'ikindi cyagaragaye nuko umwana uciye mu bigo mbonezamikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo agitangira. Uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira, basanga no kubwitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka. Uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga, bakubwira ko babona itandukaniro rifatika. Uyu ni Niyinkunda w'imyaka 50 n'umuturanyi we Nyiransabimana w'imyaka 45. Ntago byabagaho bitubibonye ubu, twarahombye cyane, hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura. None rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo dutoze abana bacu nawo uyu mugambi. Ukurikije ibyo turi kubona buno, umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu. Umushinga USAID igikuriro kuri bose umaze imyaka 3 utangiye, ukazarangira mu 2026. Ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo Catholic Relief Service CRS. Ni umushinga wibanda ku mikurire mu minsi 1000 ku bana bari munsi y'imyaka 5. USAID igikuriro kuri bose ukorera mu turere 10 two hirya no hino mu Rwanda, washyizeho ingo mbonezamikurire zisaga 170. Imibare y'umuryango Catholic Relief Services ifatanije n'ikigega cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga miliyoni 2 mu miryango isaga 400 bitaho mu bibazo by'igwingira. Ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na miliyoni 45 z'amadolari mu myaka 5, ni ukuvuga barirwa muri miliyari 60 mu manyarwanda. USAID yashyizemo miliyoni 38.7 naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni 5.7 z'amadolari. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cy'u Rwanda igaragaza ko mu 2020 habarurwaga abana bagera kuri 33% bagwingiye. Muri Nyabihu babarura 35% bagwingiye. Intego ni ukuzagera mu 2030 babarura 15% bagwingiye mu gihugu hose. Akhwagirusa ijwi rya Amerika Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru yacu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President yatowe Donald Trump ariko arubaka leta yiwe muri iki gihe c'inzibacuhu. Imbere yuko atangura gutegeka Amerika, hazo ari ku itariki ya 20 y'ukwa mbere kuza, yahisemwo uwitwa Peter Heggs ku mwanya ukomeye w'umushikiranganji w'ingabo z'igihugu. Uyu n'umuntu ki? Thomas Kamirindi. Abazi neza ibya politiki bemeza ko Pete Hegseth ari umwe mu nkoramutima za Trump. Afite imyaka 44 y'amavuko. Yabaye umusirikare kuva mu 2003 kugera mu 2014.
yarwanye muri Iraq no muri Afghanistani. Yavuye ku rugerero afite ipeti rya major, ubu ari mu nkeragutabara. Kuva mu 2014 yari umunyamakuru kuri televiziyo ya mbere irebwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Fox News. Yasezeye kuri aka kazi Perezida Trump amaze kumuhitamo. Icyemezo cya Trump cyatunguye cyane abazi ibya gisirikare. Bavuga ko Hegseth adafite ubunararibonye kuko atigeze akora mu nzego z'ubuyobozi za guverinoma kandi atigeze mu buzima bwe ayobora urwego runini, kandi igisirikare cy'Amerika kiraremereye cyane. Mark Montgomery yahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo za Amerika zirwanira mu mazi n'ipeti rya Rear Admiral ringana n'irya General Majoro wo mu ngabo zirwanira ku butaka. Ni mwarimu wa kaminuza, akaba n'umushakashatsi mukuru mu kigo cyitwa Foundation for Defense of Democracies cy'i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuganye n'Ijwi rya Amerika. Aya mahitamo ntasanzwe rwose na gato. Aka si akazi k'umutangizi. Twakagombye kuba twiteze umuntu ufite ubunararibonye budakemangwa mu micungire y'abantu n'ibintu. Uretse ibyo, abahanga mu bya gisirikare nanone banenga Pete Hegseth ko yaba afite ibitekerezo by'ivangura rishingiye ku moko n'igitsina ku bagore by'umwihariko. Avuga ko badakwiye na gato kujya ku ruhembe rw'imirwano mu ntambara. Ndabivuga ntarya iminwa rwose. Ntitwakagombye kugira abagore mu mirwano. Kubagira mu mirwano ntibyigeze bitanga umusaruro. Ntibyigeze bituma twica abanzi kurushaho, ahubwo bituma imirwano igorana cyane. Nyamara rero igisirikare cy'Amerika kikozemo ubushakashatsi mu 2014-2015 gisanga imitwe yacyo igizwe n'abagabo bonyine gusa yihuta kandi igira ingufu cyane mu mirwano, naho ivanzemo abagore n'abagabo yishakamo kandi ikabona ibisubizo by'ibibazo bahuye nabyo mu mirwano cyane kurusha. Muri byombi moral yo ntihinduka n'imwe. Minisitiri w'ingabo za Amerika ucyuye igihe Lloyd Austin, generali w'inyenyeri enye, ni ukuvuga urwego rwa mbere rwo hejuru, yavuye ku rugerero mu 2016 nyuma yo kuba umuyobozi w'imirimo mu biro by'umugaba mukuru w'ingabo zose za Amerika, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika muri Iraq, umugaba mukuru wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka n'umugaba mukuru w'urwego rw'ingabo za Amerika rushinzwe uburasirazuba bwo hagati y'isi, Central Command. Ntavuga rumwe na Pete Hegseth ku ruhare rw'abagore mu ngabo z'igihugu. Abagore bafite akamaro kanini mu gisirikare cyacu. Turabakeneye, turabizeye, dushima uko mukora. Mwongera imbaraga zidasanzwe mu ngabo za mbere zifite ingufu n'ibikoresho kurusha abandi bose ku isi. Hagati aho, ibitangazamakuru byatahuye n'ikindi gishobora kuba ubusembwa kuri kandida minisitiri w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth. Yaba yarafashe ku ngufu umugore mu 2017, wavuga ko baryamanye babyumvikanyeho, ariko ngo yaba yaramuhaye n'inyoroshyo kugira ngo atazabishyira ku karubanda. Abakurikiranira hafi ibya politiki n'igisirikare basanga abasenateri bashobora kuzamubaza ibibazo bikomeye igihe azaba yabitabye kugira ngo bamwemeze cyangwa bamwangire kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu. Gusa rero baramutse bamwemeje yaba abaye umwe mu bakomeye cyane mu butegetsi bw'igihugu. Usibye kuba umukuru w'igisirikare cya mbere gikomeye ku isi, minisitiri w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ku mwanya wa 6 ku bashobora kuba perezida wa repubulika igihe umukuru w'igihugu yaramuka agize impamvu zituma adashobora kuzuza inshingano ze burundu. Aza inyuma ya visi perezida wa repubulika, perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu, perezida ku bw'indagizo wa sena yo ku rwego rw'igihugu, ni ukuvuga senateri umaze igihe kirekire kurusha abandi bo mu ishyaka rifite ubwiganze muri sena, minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'imari ya leta. Nshuti rero mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro byacu vya kino gitondo. Ndabashimire ko mwaduteze abiri. Kuri mikro mwari mwazindukanye na Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha, twari kumwe muhinga bw'ivyuma. Tweme tubikebanuye twifuriza amahirwe masa.